murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Mu Burundi ijwi ry'Amerika iravugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Ikisoro muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9. Mwiriwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Eugenia Mukankusi basuhuza, ikaze mwese kuri radio yanyu mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muyobozi umwe mukuru w'igihugu. Ibi bihano ibihugu by'amahanga bifata ibihugu by'Iburayi na Amerika y'Amajyaruguru ni ibihano bidashobora gutanga umuti ku bibazo dufite mu karere, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'amahoro. Uwo ni Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abirabura. Naho mu burasirazuba bwo hagati, Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yashubije Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko Hamas izabiryozwa. Izi nkuru tubabwiye muri macyamwe n'izindi radio yanyu yabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nkuko nari mbabwiye, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Elias Lukwago wunganira Besigye yavuze ko ibyaha aregwa bishingiye kuri politiki. Frederic Nkundikije arakomeza. Sentare yo muri Uganda yatangaje iyo ngingo uyu munsi ku wa gatanu. Ibirego yagirizwa birimwo ko yari yateguye gukura ku butegetsi ku nguvu Perezida wa Uganda Yoweri Museveni birabandanya gutangazwa. Besigye amaze guhiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu inshuro 4 yari yicaye ku gakinga k'ibimuga igihe urwo rubanza rwariko rurasomwa muri sentare. Mu mategeko ya Uganda, icyaha yagirijwe cyo guhimukira igihugu gishobora gutuma ahanishwa urupfu. Umuryango wiwe hamwe n'abamushigikiye basaba ko arekurwa bidatevye. Yamara kuva agitabwa mu mvuto yagumijwe mu ibohero ricungerewe cyane, hanyuma mu nyuma atangura kugarariza ibifungurwa no kwisonzesha. Muri iyi minsi iheze, igihe cyose yari yarengutse muri sentare yasa n'ufise amagara make, ari navyo vyatumye abiwe bagira amakenga, bavuga ko mu gihe hogira ikimushikira ari mu ibohero hashobora kuba uruhagarara mu gihugu ca Uganda. Abanya-Uganda batari bake bariko baratera kamo gasaba abategetsi kumugirira imbabazi bakamurekura. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu Amnesty International naryo nyene ryarateye kamo gasaba ko arekurwa. Ryavuze ko inyuruzwa ryiwe riciye ku biri n'amategeko yubahiriza ikiremwa muntu, kandi riteye ku biri n'ukuntu abarondegwa n'ubutungane bashikirizwa ibihugu vyabo. Ubaye ubugira kane Besigye yagirizwa icaha cyo guhemukira igihugu. Besigye afite imyaka 68 yatawe mu mvuto kwigenekezo rya 16 ry'ukwezi kwa 11. Inyuma yaho yaramaze iminsi itari mike irengero ryiwe ritazwi i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Tuve ku mugabane wa Afurika tujya mu burasirazuba bwo hagati. Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yasubije Israel. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu avuga ko Hamas izabiryozwa. Thomas Kamirindi. Ejo kuwa kane Hamas yashubije Israel imirambo y'ingwate enye mubo yashimuse mu gitero cyayo cyo mu kwa 10 2023. Yavuze ko harimo n'uw'umutegarugori witwa Shiri Bibas. Nyuma yaho abaganga ba Israel bapimye iyi mirambo batangaza ko uwa Shiri Bibas utarimo, ahubwo ko ari uwundi mugore ushobora kuba ari umunyapalestinakazi. Hamas imaze kubyumva yatangaje ko ishobora kuba yaribeshye koko, ivuga ko igiye kubikoraho anketi. Naho Netanyahu yatangaje ko ari ubugome burengeje kamere ku Israel izihimura mu buryo Hamas izabyishyura n'igiciro kibikwiye. Shiri Bibas yarafite n'ubwenegihugu bwa Argentine, nayo yamaganye Hamas yivuye inyuma. Mu itangazo yashyize ahabona ivuga ko iki ari kimwe mu bikorwa bya kinyamaswa.
Perezida Javier Milei yatangaje icyunamo cy'iminsi 2 mu gihugu cyose cya Argentine. Thomas Kamirindi hatuvane mu burasirazuba bwo hagati hatuzana inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Donald Trump yizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abirabura. Ukwezi kw'amateka y'abirabura gutangira ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri buri mwaka. Abashakashatsi bavuga ko ufite imizi ya mbere mu 1926 biturutse ku muhanga mu by'amateka w'umwirabura witwa Carl Wilson n'ishyirahamwe yarabereye umunyamuryango rigamije kwiga no kwigisha ubuzima n'amateka by'abirabura. Perezida wa 38 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Gerald Ford yemeje ukwezi kw'amateka y'abirabura mu 1976. Mu birori byabereye muri Maison Blanche, Perezida Trump nawe yashimangiye akamaro k'uku kwezi. Ikaze muri Maison Blanche. Tuzirikana n'ishema ukwezi kw'amateka y'abirabura. Uyu munsi turazirikana ibisikuruza by'abirabura bigitangaza, abagize intsinzi zinyuranye, abasirikari, abakunda igihugu, bagize uruhare runini mu guteza imbere igihugu cyacu no kukigeza ku buhangange, kandi koko muri ibihangange pe. Perezida Trump yari yatumiye abantu benshi b'abirabura barimo abanyapolitiki, ibyamamare muri siporo n'impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, ariko ntiyigeze akomoza ku iteka yashyizeho umukono akimara kugaruka ku butegetsi ribuza inzego za guverinoma yo ku rwego rw'igihugu gushyira mu bikorwa ingamba zo guca akarengane n'ubusumbane. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri radiyo yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turi no kuri interineti kuri wa3.radio.voa.com, kuri YouTube, X na Instagram hamwe na Facebook. Adrese yacu ni VOA radio yacu. Mu kanya amakuru yacu arakomereza mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ari ukwivanga muri gahunda nyafurika yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, yatangiye amubaza ibyo Leta y'u Rwanda ivuga kuri ibi bihano. Iki ni icyemezo kidafite ishingiro. Ibi bihano ibihugu by'amahanga bifata, ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru, ni ibihano bidashobora gutanga umuti ku bibazo dufite mu karere, ibibazo by'umutekano, ibibazo by'amahoro, bikaba rero ari ibihano bidafite ishingiro namba. Kandi n'ibi birego bashinja Minisitiri Kabarebe bijyanye n'amabuye y'agaciro muri Kongo, ngira ngo no kugeza nkana, kuko ibihugu biri muri Kongo biri muri ayo mabuye y'agaciro birazwi. Hari ibihugu byo muri Afurika binini biri no mu ntambara byohereje ingabo kurwanirira Perezida Tshisekedi, ndetse hakaba n'ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru bifite amasosiyete muri Kongo. Rero icyo kirego nta shingiro gifite namba. None icyemezo cya Minisiteri y'Imari y'Amerika cyo gufatira u Rwanda ibihano mugifata nk'ikibazo gikomeye, cyangwa se mukibona nk'uko mwabitangaje mu itangazo ryanyu nk'uruhare rw'amahanga rudakenewe muri gahunda yo gushaka amahoro iyobowe n'Abanyafurika? Twebwe mu Rwanda twifata nko kwivanga mu bibazo bya Afurika, cyane cyane mu biganiro byatangijwe n'umugabane wacu n'imiryango y'uturere. Muri ku itariki ya 8 Gashyantare i Dar es Salaam habaye inama y'abakuru b'ibihugu ihuriweho n'imiryango ya EAC na SADC, yemeje ibyemezo bigamije kugarura amahoro iburasirazuba bwa Kongo. Imyanzuro y'iyo nama ikaba yanashyigikiwe n'inama y'abakuru b'ibihugu ba Afurika yunze ubumwe yateraniye Addis Ababa mu cyumweru gishize. N'uyu munsi tuvugana hari inama y'abagaba bakuru b'ingabo b'iyo miryango yombi ya EAC na SADC bateraniye i Nairobi kugira ngo batangire gushyira mu bikorwa imyanzuro
ya Dar es Salaam. Rero bitangaje ku buryo hari ibihugu by'amahanga, ibihugu by'Iburayi na Amerika byivanga muri ibyo bibazo bigafata ibihano, kandi ibyo bihano bikaba nta ruhare cyangwa bidashobora gufasha mu kugarura amahoro n'umutekano, ahubwo biza kudindiza process turimo y'ibi biganiro bigiye gutangira. Olivier Jean Patrick Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyuhaye Ijwi ry'Amerika. Nibashimiye. radiyo Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Minisiteri y'imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa kane nibwo yashyizeho ibihano ibishyiriraho General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga, imushinja gushyigikira M23 no kungukira mu mutungo kamere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Undi wafatiwe ibihano ni Lawrence Kanyuka, umuvugizi w'umutwe wa M23. Temistokere Mutijima aratugezaho ibindi kuri iyi nkuru. Bihana aba bagabo bombi bafatiwe ni ibijyanye n'ifatirwa ry'imitungo bafite muri Amerika, cyangwa se bakaba bayicungirwa n'abantu bo muri Amerika. Kuri generali wavuye ku rugerero James Kabarebe, usanzwe ari umunyamabanga muri Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ushinzwe ubutwererane bw'akarere, ibiro bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga muri Minisiteri y'imari ya Amerika bivuga ko ari we nyambere mu bufasha bw'u Rwanda kuri M23, bikavuga ko ari we muhuza wa guverinoma y'u Rwanda na M23, kandi ari nawe utegura ibijyanye n'inkunga izi nyeshyamba zihabwa n'u Rwanda. Ibi biro bivuga ko Kabarebe ari umutegetsi mu bya politiki n'ibya gisirikare wagiye ugira uruhare rukomeye mu ntambara zo muri Kongo kuva mu myaka 30 ishize. Ikindi, iyi minisiteri ivuga ko Kabarebe ari ucunga menshi mu mafaranga u Rwanda na M23 bakura mu mabuye y'agaciro ya Kongo, ko ari uhuza ibikorwa byo kohereza hanze amabuye y'agaciro yacukuwe mu birombe byo muri Kongo yoherezwa anyuze mu Rwanda. Minisiteri y'imari ya Amerika ivuga ko umutwe wa M23 ufashwa n'u Rwanda ukomeje kwagura bwangu ibice ugenzura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ukora ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu birimo ubwicanyi, kugaba ibitero ku basivili no gusambanya ku gahato. Ikavuga ko mu mpera z'ukwa mbere k'uyu mwaka M23 n'igisirikare cy'u Rwanda RDF bafashe Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru, mu ntambara yahitanye ibihumbi by'abasivili. Nyuma yo gufata Goma nk'uko iyi minisiteri bivuga, M23 na RDF bakomeje imirwano bigarurira ikibuga cy'indege cya Kavumu, gisanzwe ari igicumbi cy'ingenzi cy'ubwikorezi no gutwara abantu mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yaho banafata Bukavu, umurwa mukuru wa Kivu y'Epfo. Avuga kuri ibi bihano, Bwana Bradley T. Smith, umuyobozi w'agateganyo wungirije muri Minisiteri y'imari ya Amerika ushinzwe ubutasi mu by'imari no kurwanya iterabwoba, yagize ati: igikorwa cya none kirashimangira ubushake bwacu bwo kuryoza abategetsi bakomeye nka Kabarebe na Kanyuka uruhare rwabo mu gutera inkunga ibikorwa bya RDF na M23 byo guhungabanya umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iracyakomeje kwiyemeza gukora iyo bwabaga ngo aya makimbirane akemuke mu nzira z'amahoro. Kuri Lawrence Kanyuka Kingston, Minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika iravuga ko ari umutegetsi w'ingenzi mu bikorwa by'itumanaho na diplomasi by'inyeshyamba za AFC M23 zishaka guhirika ubutegetsi bwa Kongo. Itangazo ry'iyi minisiteri rivuga ko Kanyuka ari nyiri kompanyi ebyiri z'ubucuruzi zanditse mu Bwongereza no mu Bufaransa. Izo nazo ni Kingston Fresh yanditse mu Bwongereza, ikaba ikora ibijyanye n'ubucuruzi bw'ibiribwa. Hakaba na Kingston Holding ikorera i Paris mu Bufaransa, itanga ubujyanama mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi bigo byombi nabyo Minisiteri y'imari ya Amerika yabishyize mu bihano kubwo kuba bifitwe cyangwa se biyoborwa na Kanyuka. Mu gusobanura inkurikizi y'ibi bihano, Minisiteri y'imari ya Amerika mu itangazo ryayo ivuga ko ababifatiwe imitungo yose n'inyungu zikomoka kuri yo biri muri Amerika cyangwa se bikaba bifitwe cyangwa biyoborwa n'abantu bari muri Amerika bitambamiwe. Ikindi, bikaba bigomba kumenyekanishwa ku biro by'iyi minisiteri bishinzwe ubugenzuzi bw'imitungo y'abanyamahanga OFAC. Ikiyongera kuri ibi ni uko ibigo byose bifitwe n'aba bantu, haba mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, cyangwa se ibyo bafitemo imigabane ingana na 50% cyangwa se irengaho, nabyo bifatiriwe. Itangazo riti keretse gusa bitangiye uruhushya rusange cyangwa se rwihariye rwa OFAC cyangwa se isonerwa, ibihano bya Amerika muri rusange bibuza abanyamerika cyangwa se abantu bari muri Amerika gukorana ubucuruzi n'ibigo cyangwa se abantu bafatiwe ibi bihano. Icyakora iyi minisiteri ikavuga ko ikigamijwe muri ibi bihano atari uguhana gusa, ahubwo ari ugutuma haba impinduka nziza mu myitwarire. Radio Ijwi ry'Amerika yo yabaye igisubizo cyacu,
amakuru yacu tuyakomereze ku mupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Kongo. Ku munsi w'ejo ibikorwa hafi ya byose kuri uyu mupaka byari byahagaze. Nta Barundi bambukaga kandi nta n'Abanyekongo binjiraga mu Burundi batemeye ko ari impunzi, nk'uko umunyamakuru Desire Hatungimana abitubwira. Bamwe mu bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bagiye Gatumba kureba uko ibintu byari byifashe. Beni batereke tugende bagataye baromoka abashinzwe bagwanira leta n'imozabo bo wangugiye gufunga. Uko niko byari byifashe kuva mu gitondo gushika inyuma y'umutaga mu Gatumba ku rubibe rw'Uburundi na Kongo. Ibikorwa byose byari byahagaze uhereye ku ibariyeri yinjira mu Burundi uva muri Kongo. Ikamyo zirenga 7 z'igipolisi, izirenga 5 za HCR, ibisi z'igipolisi n'iz'amashirahamwe afasha mu mpunzi n'izindi modoka z'abakozi zari zitonze mu karere k'imetero 200. Izo modoka zose zakurakuranwa kuri uwo mupaka. Ni mu gihe abanyagihugu b'Abarundi bashaka kuja muri Kongo bashoye ibicuruzwa bari bazibiriwe n'igipolisi ku metero 350 ku ruhande rw'Uburundi. Aha umwe mu bapolisi bari barongoye abandi ariko arabirukana. Anyuma yange mwese anyuma bayo ego papa sakumva uyu munsi nta Burundi yinjira yo kwezi kwari twobaroha niho kubaroha tubanze tumenye nyene hameze turangene hiri uno munsi twarungi ereka tari dushika none haje nta n'umuntu n'umwe hari impunzi zinjira sika mu nzira tomate zigura amana Israel ko bamazi muta amukayenza n'abapolisi babakubitemo igiti byo bituma atangura ewe n'amazi. N'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika ntibemerewe kwegera ikibanza gihagaritswemwo imodoka z'igipolisi na HCR zakira impunzi nk'uko basanzwe bahabona. Ku ruhande rwa Kongo naho ibintu byari byifashe uko. Mu mwanya w'amasaha 3 umukunzi w'Ijwi ry'Amerika yamaze ku mupaka wa Gatumba. Impunzi zuzuye ikamyo 5 n'imodoka ya bisi ya Coaster 3 nizo zajanywe aho zakirirwa. Zari zigizwe n'abagore, abana, imisore n'inkumi hamwe n'abagabo. Abo bahunze bari bafise udukoresho bahunganye duke mu masakoshi n'ibikapo, n'abandi bari bafise amakinga. Binjiye mu Burundi baca burizwa imodoka. Ivyo vyatumye bidakunda ko bavugana n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Imyidogo ku Barundi bajanye ibicuruzwa muri Kongo biri kuri uwo mupaka yari myinshi. Urabona amafaranga ari muri n'abana n'ibyo baraje gusa bababwe gutomati zonyene birana. Ndabacumbira ubugari imboga ndatsipure ko nayarangutse. Ibintu gusa byahindutse uwo mwanya muto abapolisi aga nibo bishe byose. Injira Abarundi gusa nako ngo bakapagira mu kidumu weme kuri none mere tubaho gute nuko none abo mfashije ko banyanyeye kugenda no kuri nibabiyumvire no kuri abafasoni bo mu Gatumba bari baje kuraba ababo ko bataha mu Burundi. Bari bagiye gucururiza muri Kongo, intambara ibariyo bakiri. Abacururiza ngaho mu Gatumba, abikorera imizigo n'ibindi bari bake cyane. N'ibibanza byinshi byagaragara kiretse bake bari ko badandaza amazi. Umwe wenyene niwe yari ko atanga ubugari, nawe bikaboneka ko atabakire yari afise. Ibintu byahinduye isura kuri uwo mupaka kuva mu masaha 8 yo kuri uyu wa gatatu, aho inzego z'u Burundi zakira abapolisi ba Kongo 100 bahunze bambaye imyambaro ibaranga, imiduga yabo bakoresha mu gipolisi ca Kongo n'ibigwanisho vyabo hamwe n'ibindi bigwanisho vyari bipakiwe mu modoka bahunganye. Kuva ku wa 12 kwezi kwa kabiri, leta y'u Burundi ivuga ko bamaze kwakira impunzi hagati y'ibihumbi 30 na 35 by'abanyekongo. Abashika ibihumbi 200 binjiye baciye ku Rusizi bari mu ntara ya Cibitoke. Abandi bashika ibihumbi 5 baciye mu mpaka wa Gatumba bajanywe muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Ivyo umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusangi Martin Interetse yabisiguye mu nama yo kuri wa gatatu itariki 19 z'ukwezi kwa 2 mwaka 2025 mu gisagara ca Bujumbura, yagiranye n'ubushikiranganje bw'imigenderanire hamwe na HCR n'abandi bafasha mu gisata c'impunzi. Muri HCR bavuga ko impunzi zimaze kuza mu Burundi ziharugwa ku miryango irenga ibihumbi 6, kandi ko kuva mu mwaka wa 2000 Uburundi butaheruka kwakira impunzi zinganuko. Brigitte Mukanga Eno aserukira ishirahamwe mpuzamakungu ryitaye impunzi HCR mu Burundi asaba umwe wese mu bafashanya n'u Burundi kugira ico akoze mu kugarukira kuri izo mpunzi. Turacyari ku makuru ya radiyo Ijwi ry'Amerika.
tugiye noneho kubagezaho inkuru yerekeye inama irimo kubera inaha muri Washington DC. Uburundi buri mu bihugu byatumiwe muri iyo nama izamara iminsi, ikaba yiga ku buryo ibihugu byafatanya bigakorera hamwe mu buryo bwo gukoresha ubutare butagira ingaruka ku bidukikije. Umwe mu bahagarariye Uburundi, Ambasaderi Jean Bosco Barege, ari nawe uhagarariye igihugu cy'u Burundi inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije kuri iyo nama, amubwira akamaro kayo. Hariho inama y'ikibera hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikaba yatumiwe n'ishyirahamwe ryitwa mu Congereza Hunter and Co, rifatanije n'iryitwa Concerto Global Public Affairs. Amashirahamwe abiri akorera mu bijanye n'ubutare. Ubu butare bugezweho cyane cyane muri iki gihe bujanye no gukora ibikoresho bitandukanye nk'amabateri kugira ngo tuve mu byo gukoresha bya butare busanzwe bwa kera twinjire muri ubu butare bavuga yuko tugomba gukoresha ubutare butuma ikirere kitamera nabi. Ubwo butare rero mukaba muzi ko bukenewe cyane rwose. Hanyuma iyi nama rero yatumiwe n'aya mashirahamwe abiri, twagiye ubuntu Burundi natwe badutumiramwo kuko Uburundi usanzwe ufise ubutare nk'ubwo naho tukiri mu ntango, kwari kugira ngo iyi nama rero yerekane ivyo ibihugu bifise, Burundi burimwo n'ibindi bihugu, cyane cyane Amerika murazi ko ikoresha ubwo butare cyane. Rero twebwe twagiriwe amahirwe yo kuza muri iyi nama kugira ngo natwe dushobore kuvuga ibijanye n'ubu butare Uburundi bufise, cyane cyane ko turi mu ntango yako yo kugerageza kugira ngo tumenyekanishe ibyo dufise, kuko kenshi usanga Uburundi ibyo bwari bufise bitaramenyekana. Mugabo aya mahirwe yabaye amahirwe akomeye kuko ni inama ikomeye cyane, ihuza abantu benshi cyane. Yatanguye ku munsi w'ejo irabandanya n'ubu, izoca ibandanya n'ejo, hanyuma izoca ibandaniriza umunsi wa mbere i New York. Aho hose tugenda duhura n'amashirahamwe akomakomeye akorera hano, harimo n'abo muri leta yo twokwita State Department, harimo n'isata cy'ubutare. Mwavuze ubutare Burundi bushaka kuba bufise buri mu bihe vya none, murashaka kutubwira mu majambo make ubwo butare ni nk'ubuhe Burundi bufise? Ego ubwo butare bugezweho buronderwa cyane ubu ni nk'ubutare bita lithium, butare kora cyane rwose mu bintu bijanye n'amabateri y'imodoka. Izi modoka bita ari imodoka zitanye igitoro zikoresha umuyaga nkuba. Harimo ubwo butare rero burakenerwa cyane kandi babuvuze cyane. Hariho ubutare bujanye na nickel mu Burundi, mwazi ko buriho iyo ni lithium mu Burundi irahari. Hariho ubutare bujanye na coltan, hariho ubutare butandukanye bujanye n'ibi bihe nk'ubwo bita terrat. Ni ubutare buriko buravugwa cyane kandi no muri izi nama turimwo abo duhura bose baguma babugarukako cyane. Muri iki gihe mu Burundi ubwo butare bungana iki? Hari ivyigwa vyoba bimaze gukorwa vyerekana ukuntu ubwo butare mubuze bungana? Ego nk'ubwa nikere hari ibiharuro bimaze gukorwa, aho mu Burundi bafise ahantu hashika 3 buri nka Musongati, aho bavuga ko bahari amatoni menshi cyane arenga 260. Hariho Waga, Nyabikere, aho n'ahantu hamaze kumenyekana ubutare buri. Ubwo rero hari ivyo biharuro bamaze kwerekana. Hanyuma nk'ubwo bwa lithium nabwo baramaze kubona aho bwo buri nka Zandora. Ubu bariko bagerageza yuko ukunda hakaboneka nk'ishirahamwe rishobora kugenda kugerageza kugira ibindi byigwa birenze ku byo bamaze gukora, byo twokwita mu Gifaransa les indices. Ubu rero hariho umugambi uko bariko baragerageza yuko boronka ishirahamwe mu mashirahamwe ya Karabi ararondera ko yoronka uburenganzira bwo kuronka ngene byagira ivyigwa byimbitse kuri ubwo butare. Igikorwa cyo kwimba ubutare ni igikorwa gihambaye cyane rwose, gisaba ubuhinga bwinshi cyane rwose. Uburundi muri iki gihe burafise ubuhinga bwo kwimba ubwo butare canke ayo mashirahamwe mwavuze abiri ashobora kuzofasha? Murakoze cyane. Muri iyi nama irimwo abaje bava i Burundi, urya asanzwe ari umuhanuzi w'umukuru w'igihugu araba bya biro bijanye n'iterambere ry'ivyigwa n'iterambere mu bijanye n'uko Burundi bwugira akarusho gakomeye biciye kuri ibi vy'imbonakazoza y'igihugu 2040-2060. Muri iyo mbonakazoza hakaba harimo ibintu bitandukanye. Harimo kandi n'ujejwe ivy'ubutare uwo bita umuyobozi mukuru mu Gifaransa Directeur General araba ivy'ubutare. Abo baje kugira ngo bakurikirane kandi bavugane n'abantu. Hanyuma
nk'uko bivuze mu Burundi urazi ko bimeze umugambi ukomeye uyu w'imbonakazoza urimo ibyo kwigisha abarundi. Hanyuma dusanzwe dufise abarundi batari bake bari hanze babizi, abo bariko turabegera kandi turavugana ubu turakorana kugira ngo bafashe. Ambassadeur Jean Bosco Barege, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radio Ijwi ry'Amerika. Ibiganiro bya radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika birakomeje. Muri iyi minsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahagaritse by'agateganyo imfashanyo igenerwa amahanga. U Rwanda narwo rwahagaritse imfashanyo z'Ububirigi. Ubundi imfashanyo ni iki? Zigamije iki? Thomas Kamirindi araduha ibindi kuri iyi nkuru. Ibigo by'ubushakashatsi Brookings cy'i Washington DC cyangwa Britannica gifite icyicaro gikuru mu mujyi wa Chicago muri leta ya Illinois bisobanura ko imfashanyo ari uburyo bw'igihugu cyifite bwo kugoboka ikindi gifite amikoro make. Bishobora kuba inkunga z'amafaranga, iza gisirikare cyangwa iz'ubutabazi bwihutirwa mu gihe cy'ibiza nk'ibiribwa cyangwa imiti. Umuryango w'Abibumbye wasabye ko imfashanyo zagera ku rugero rwa 0.7% by'umusaruro mbumbe wa buri gihugu cyateye imbere. Mu byabigezeho harimo nka Norvège, Suède, Luxembourg, Denmark n'Ubwongereza. Muri rusange ariko ibihugu bikize bitanga 0.4% by'umusaruro mbumbe wabyo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igeza kuri 0.2%, ariko kubera ko ari cyo gihugu gikize cyane kurusha ibindi, imfashanyo zacyo ziza kure ku isonga. Abahanga mu bya diplomasi na politiki mpuzamahanga bemeza ko mu by'ukuri imfashanyo zigamije kurengera umutekano n'inyungu z'ibihugu bizitanga. Urugero ni nka Brian Clark, umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi ku birebana n'ingabo z'igihugu n'ikoranabuhanga mu kigo cyitwa Hudson Institute cy'i Washington DC, yavuganye n'Ijwi ry'Amerika kuri Skype. Imfashanyo nubwo zitabyara ubucuti buteza imbere inyungu za Leta Zunze Ubumwe, ni ngombwa kuko ziha Leta Zunze Ubumwe ingufu ku buryo butagaragara kandi zigatuma igira igitinyiro n'icyubahiro ku isi. Ku rundi ruhande, abaterankunga bavuga ko imfashanyo zigamije guha abazihabwa ubushobozi bwo kwikura mu bukene no guhindura isi ikagenda iba nziza kurushaho. Ariko abazihabwa siko bose babibona. Bityo abahanga mu by'ubukungu bavuga ko Afurika ikwiye kubyigobotora. Ni nk'umutegarugori Ngozi Okonjo Iweala, umuyobozi mukuru w'umuryango mpuzamahanga w'ubucuruzi Organisation Mondiale du Commerce, yabibwiye televiziyo Channels y'i Lagos, umurwa mukuru w'ubukungu wa Nigeria, igihugu akomokamo. Afurika dukeneye rwose guhindura imyumvire. Dukwiye kumva ko ikintu cyitwa imfashanyo ari amateka yahise. Ahubwo dukwiye gushyira imbaraga mu bintu bibiri: gukurura ishoramari no kubyaza umusaruro umutungo kamere wacu. Naho leta y'u Rwanda yo iti gukoresha imfashanyo nk'intwaro ya politiki sibyo, ntibikwiye kubaho. Nshuti mwarimo duteze amatwi, turi hafi gusezeranaho, ariko tubibutse muri make amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Kizza Besigye yashinjwe icyaha cyo kugambanira igihugu. Elias Lukwago umwunganira yavuze ko ibyaha aregwa bishingiye kuri politiki. Mu burasirazuba bwo hagati twabwiye ko Hamas yaba yaribeshye ku murambo w'umwe mu mbohe yashubije Israeli. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu akaba avuga ko Hamas izabiryozwa. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yizihije ukwezi kwahariwe umurage w'abimukira. Naho Leta y'u Rwanda yamaganye ibihano byafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ivuga ko ari ukwivanga muri gahunda nyafurika yo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Imari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo ku wa kane nibwo yashyizeho ibihano kuri General James Kabarebe, umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane bw'akarere muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda, imushinja gushyigikira umutwe wa M23. Nshuti rero mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje. Mwakoze kubana natwe. Ku buhanga bw'ibyuma hari Patrick afatanije na Nadia Taha. Ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mugira amahoro n'ibihe byiza.